umukuru w'igihugu c'Ubushinwa ari mu rugendo mu gihugu ca Koreya ya ruguru kugira ngo atsimbataze ubucuti n'ubufatanyabikorwa bwamyeho hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ubucuti bw'ivyo bihugu bwatanguye neza na neza mu 1961 aho basinye amasezerano y'ubucuti no gufatanya ibikorwa mu bijanye n'iterambere. Kuva mu mwaka wa 2019 nta mukuru w'igihugu c'Ubushinwa yabwasubiye kugendera ico gihugu ca Koreya ya ruguru. Ubwo bucuti bwakomejwe cane n'amateka y'intambara ico gihugu ca Koreya ya ruguru bwaciyemwo, aho Ubushinwa bwafashije cane Koreya ya ruguru mu kwikura ko Amerika na Koreya y'epfo. Mu bijanye n'ubutunzi, Ubushinwa bufise ibice 95 mu bucuruzi bukorerwa muri Koreya ya ruguru, bigatuma ico gihugu ca Koreya ya ruguru kibandanya kibaho naho hari ibihano vyinshi ico gihugu cafatiwe n'ibihugu vy'uburengero. Gufasha Koreya ya ruguru, Ubushinwa bubona yuko ari ugutsimbataza amahoro mu karere no kurinda ko Amerika yohava iyegereza imbibe zabo. Koreya ya ruguru ku Bushinwa bubona yuko ari igihome gikomeye mu kwaka inguvu Amerika mu karere ka Aziya na Pasifiki. Ubu Ubushinwa bukaba butewe ubwoba nuko Koreya ya ruguru yohava igiranira imigenderanire n'ibindi bihugu, biganashika mbere na Amerika ikagiranira imigenderanire ce bagasubira bagahuza, kuko vyohava bigirira ingaruka mbi Ubushinwa, kuko Amerika yohava izana ingabo zayo hafi y'Ubushinwa. Mu minsi iheze ONU yarafatiye ibihano Koreya ya ruguru, Ubushinwa buca burashigikira ONU, ivyashavuje cane Koreya ya ruguru icitangura kugiranira imigenderanire mu vya gisirikare n'Uburusiya. Ivyo ntivyigeze vyorohereza Ubushinwa kuko bwaciye bona ko butakaje ikintu kinini kwijambo bwari bufise kuri Koreya ya ruguru. Mu rugendo rwiwe rero muri Koreya ya ruguru, Xi Jinping umukuru w'igihugu c'Ubushinwa yavuze yuko ashaka gukomeza ubucuti hagati y'Ubushinwa na Koreya ya ruguru vyamyeho kuva kera, mbere agashaka no kubishira ku rwego rundi rwo hejuru. Nitwa Christabella Munezero, aha ni kuri Parolo Cash Media, ni rwa rukurikirane rw'ibiganiro twama tubashikiriza jewe na mugenzanje Patrick Rosage atanga imana. Turabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa vyawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega, ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba interesse kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi. Nkuko nabibabwiye mu ntangamarara, ibihugu nka Koreya ya ruguru hamwe n'Ubushinwa vyamye bifitaniye imigenderanire kuva kera, ariko kandi hariho icatumye Koreya ya ruguru na Koreya y'epfo bidahuza. Mbega Amerika yoyo yaciye izamwo gutega Patrick? Ego urakoze cyane nkuko wabivuze mu ntangamarara, Ubushinwa na Koreya ya ruguru ni ibihugu binovuga bicuti kuva kera, harageze igihe kitari gito. Ni ukuvuga icyo kibazo cy'uko mbega leta zunze ubumwe za Amerika nazo zizamo gute muri buno bucuti bwa leta zunze ubucuti bw'Ubushinwa na Koreya ya ruguru, canke leta zunze ubumwe za Amerika zifise uguhe ruhara
mu rwango ruri hagati ya Koreya ya ruguru na Koreya y'epfo. Ni ukuvuga ko aribyo tukwiye gutahura iyi ntambara uko urwango rwatanguye 1945 gushika 1948. Ntago ari ibintu byaciye ngo barumvikana ngo mu mahoro canke ahubwo ni intambara zabaye zikomeye ku buryo babona ko umuti ukwiye, bamwe bakwiye kuguma epfo abandi bakaguma ruguru. Ubwa mbere tubanze tutahure ko kutumvikana canke indiyane ziriho gushika no munsi hagati ya Koreya y'epfo na Koreya ya ruguru ntago ari zuno munsi, kubera ko hano ubusesanguzi butwereka ko novuga ari indiyane canke ari amatati yatanguye kuva mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi, neza na neza aho hatangura intambara y'ubutita. Twarabigarutse ko iyi ntambara y'ubutita yari intambara novuga Ubudagi bumaze gutsindwa mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibihugu vyariko bigwana novuga vyariko bigwanya Abadagi. Mw'ivyo bihugu rero harimwo leta zunze ubumwe za Amerika, mw'ivyo bihugu hakabamwo abasoviete, harimwo Abafaransa, hakabamwo n'Abongereza. Twarabonye ko n'Abashinwa bari basanzwe barimwo mu bagiye bafasha kugira ngo iyi ntambara novuga uruhande rw'aba ariye bashobore gutsinda. Ni ukuvuga ko rero intambara imaze guhera, nabo nyene ubwabo nubwo bari beje gutsinda hari hasigaye yuko bagabura. Rero dutsinze Ubudagi, reka tugabure. Ni ukuvuga rero uko kugabura kwabo IRSS aba basoviete baciye bagerageza novuga gukwiragiza inyigisho za gikomunista, bazikwiragiza rero muri Aziya, novuga cyane cyane ibice vya Europe yo mu buseruko na Europe yo hagati. Ni ukuvuga ko rero uburyo bagenda bakwiragiza zino nyigisho za gikomunista bongera banazikwiragiza muri Aziya, aho izo nyigisho zabo zagera nuko byaba bisa nk'uko bahashize akarimbi bavuze ati Amerika we ntugera ngaha. Nuko mu ico gihe Amerika nayo cyo kumwe n'ibihugu vya Buraya bariko barakwiragiza amapolitiki ya demokrasi. Sesa bamwe bashiraho communisme abandi bakazana demokrasi. Nukuvuga ko rero uko gukwiragiza bamwe uruhande rumwe bakwiragiza demokrasi abandi bagakwiragiza iyi communisme, nuvuga ko byaca bituma aho umwe ageze uwundi yabamubwiye ati namaze kwinjira sohoka, nureho winjira. Nukuvuga ko rero leta zumwe za Amerika cyo kimwe n'aba basoviete ahari bari bahanganye mu buryo bwo kurondera navuga kwagura uturere, aho rero umwe yagera ubundi ntihagera. Nivyo byaciye biba rero kuri Koreya nivyo vyabaye. Tutahure ko imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 Koreya ubwayo, iyi Koreya turiko turavuga yose hamwe, cari igihugu cari kiri mu vyara vy'Ubuyapani, cari gikolonije n'Ubuyapani. Tuvuze Ubuyapani dutahure ko Ubuyapani butari mu bihugu vyoroshe. Ubuyapani buri mu bihugu vyagiye bikoloniza n'ibindi bihugu. Ubuyapani biri mu bihugu byo muri Aziya vyakolonije. Ubuyapani bwarakolonije Ubushinwa, abana ko Ubuyapani bwakolonije n'iyi Koreya. Nukuvuga ko rero mu igihe intambara novuga ya kabiri y'isi Ubuyapani bwari buheje gutsindwa, igihe Amerika yatera ya mabombe nucléaire Hiroshima ni Nagasaki, nuvuga Ubuyapani buratsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Nukuvuga ko bumaze guseda bugatsindwa, nuvuga aka karere kace gasigara kabaye libere kuko kari gasanzwe kare mu minwe y'Abayapani. Nukuvuga kano karere kamaze kuba libere, dutahure ko abasoviete twabivuze yuko bari ku ruhande rumwe n'Abanyamerika mu gufasha novuga mu gufasha kugira ngo Adolf Hitler n'abari bamufashije n'abari bacuritse nabo batimbagara. Bamaze kubishika ko rero nivyo zaciye biba hano. Koreya yarabaye libere, imaze kuba libere abari bahejeje kuyiribera yari Amerika n'abasoviete. Tuvuze Amerika twumve n'ibihugu vya Buraya kuko bamye bacuditse. Abantu batari bacuditse nubwo bariko bafashanya urugamba baraba abasoviete. Abasoviete bagiye mu intambara kubera ko babona ko Adolf Hitler nawe ariko arabagresa. Bazava bashikiye cyane gose nukuvuga hazigiye bataro. Mu bizo abasoviete ntibagiye mu ntambara, mwizi ntambara kuko ni intambara ya mbere y'isi barayigiye. Nukuvuga ko intambara ya kabiri y'isi ntago bagiye ngo nuko bari bacuditse na Amerika cyangwa bacuditse novuga n'ibihugu bya Buraya, oya ahubwo bagiye kubera ko babona ko Adolf Hitler
ata muntu n'umwe azosigaza ndi kuvuga urugendo yari arimwo abatari kwemera indinganizo yiwe bose ariko bakora mu nzira gushikaho ashika ku mugambi yari yifuza yuko navuga aba nk'umwami umwamperere w'uburayi kuko arageza naho asa no winjira mu bihugu bya Afrika cyane cyane ibihugu bya Afrika mu burengero umva ko novuga na Afrika yaramaze kuyinjiramo iyi Korea imaze kuba libere bamaze kuyirokora ibi bihugu rero byatsinze byaciye bigabura novuga ko rero abanyamerika baciye baguma epfo abashinwa cyo kimwe n'abasoviete baca baguma ruguru abasoviete bo bariko bagwana mu gice ca ruguru mu gihe Amerika nayo yari kigwanira epfo mugabo ari igihugu kimwe bica biba ngombwa rero bamanyuye ukuntu bamanyuye bakoze ico bita umurongo wa parallele umurongo bise niveau de 38e parallele uyu murongo bamaze kuwuca bawuciye 1945 uyu murongo rero ciba nk'urubibe bamaze kuwuca ati kuva rero umurongo uraciwe urubibe rwa Koreya ya ruguru na Koreya y'epfo ego cyane gose nuvuga ko haciye aba nk'urubibe rwa Koreya y'epfo na Koreya ya ruguru aka karere rero ka Koreya yose ubwa mbere Koreya yari imwe cyari igihugu kimwe aka karere kaciye kaba nk'urubuga rukomeye hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa kubera ko Ubushinwa ubwabwo busanzwe buhana urubibe ni Koreya byaciye bituma rero novuga umenga haciyaduga tension hagati y'Ubushinwa na leta zunze ubumwe za Amerika Ubushinwa rero bwako bwo bari bwasanze buri muri leta novuga iyobowe n'abakomuniste bobo bari ko bajana ni systeme politique économique novuga y'abasoviete bobo bari ko bajana rero Ubushinwa bwategeza gufasha kugira ngo n'ibindi bihugu Amerika ntihagira ibihugu ibandanya kwigarurira nivyo zace biba hano bice usanga intambara ikituma baca bamanyura bamwe babaruguru abandi babepfo bamaze guca uno murongo byaciye bituma rero haca havuka amareta abiri mu gihugu kimwe ego nukuvuga ko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1948 niho haba proclamation inovuga ya mareta birashigwa ahabona icese yuko habaye amareta abiri imwe ikiba Republique Populaire Démocratique du Corée ariyo uno munsi ya Korea ya ruguru hamwe na Republique du Corée ariyo Korea y'epfo nukuvuga rero gushika uno munsi ibi bihugu bihari kunyene kimwe kiri epfo kindi kiri ruguru mugabo byose byahoze ari igihugu kimwe ariko nuvuga ko hano abahinga barerekana ko nubwo ivyo bihugu habaye proclamation y'ibi bihugu gushika uno munsi bitewe n'intambara zagiye ziba nk'akarongo intambara igihumbi kimwe n'amajana 1950 gushika igihumbi kimwe n'amajana 1953 ni ukuvuga mu intambara Korea ya ruguru inovuga yaragerageje kurenga rwa rubibe iragerageza kwinjira muri Korea y'epfo nuvuga n'intambara kandi intambara yari ishaka ko Korea ya ruguru yari igamije ko yihagira Korea y'epfo kugira ngo iyi Korea y'epfo yihomeke ko ifutwe mu ntumbero hari mu ntumbero novuga yuko iki gihugu cyo subira kuba kimwe aha rero Korea ya ruguru yari ifashijwe yari isutenwa n'abasoviete ariko byakunze ntago byashobotse gushika n'uno munsi ibi bihugu biracahanganye nubona naho amahoro asa n'ayabonetse ico gihe barumvikanye neza na neza kwa 27 mu kakaro mwaka w'1953 harabayeho novuga uguhagarika intambara mugabo hano ubusasanguzi bwerekana ko batigeze bashika ku masezerano ngo basinye ngo nawe udosubira gutera uwundi barahagaritse intambara gusa ego intambara y'ico gihe niyo mpamvu rero n'ubu abahinga berekana ko bisa nkaho novuga gukozanya ko intambara ntirahere ntago barigera bavuga ngo twaheje intambara umva haguma haba amatentative umwe agashaka uyukundi amwiyomeka nuvuga Korea y'epfo kuva ico gihe yacibandanya idevelopa ububasha bwa gisirikare mu minsi heze twarabonye yuko igihugu c'Ubushinwa cirukiwe cyane n'ibihugu novuga bikomeye aho twabona na leta zunze ubumwe za Amerika zaragendeye igihugu Uburusiya ubushikiranganje wa mbere wa Irani ariko Ubushinwa nabwo mu rugendo rutanguye nubwo kuja muri Koreya kandi Koreya ya ruguru ifise ibigwanisho vya nucleaire ibi nibaze ko bitorohera cyangwa binezereza Amerika ntibishobora kunezeza Trump kubera ko ubwa mbere
Ego Donald Trump yarigeze kugira umubonano n'uyu Kim Jong Un hari kuri manda yiwe ya mbere barayaze nubwo ivyo bayaze batabiburije ko neza bitewe nuko nimba hari abansi bahari uno munsi abansi bahagamye leta zunze ubumwe za Amerika uyu Kim Jong Un ari mu bambere mugabo kubera igituma Trump canke ibindi bihugu vya buraya bidashaka no gusotora na buhoro nuko kino gihugu gisanzwe gifise ubwirinzi izi bombe nucleaire ubundi igihugu gifise bombe nucleaire si igihugu cyo kuyubira kubera ko gifise agasoke kibi yego kubera ko mwendere geste ibara riragwa kandi ricarigwa no kunzira karengana nukuvuga ko rero kuba uyu mu president w'Ubushinwa agerageza kunga ubucuti kuba Ubushinwa bugerageza kwiyunga ku bindi bihugu kandi bihugu bikomeye mu bya gisirikare kuko Koreya ya ruguru si igihugu cyo gukinisha naco nyene si igihugu cyo kuyubirako ni nka Irani ni nk'Uburusiya ibi ni bihugu kandi bikomeye mu bya gisirikare Ubushinwa bukomeje kwiyegekako Ubushinwa bukomeje kwiyegereza kandi rero ikintu gikomeye bino ni bihugu byahariwe ivomo na Amerika nukuvuga ko twarabonye yuko uko Amerika yagiye ifatira ibihano ibindi bihugu Amerika yarafatiye ibihano Uburusiya Amerika yarafatiye ibihano Irani Amerika yarafatiye ibihano Koreya ya ruguru ibihugu rero Amerika yagiye ifatira ibihano Ubushinwa nibwo bukomeza Ubushinwa nibyo bukomeza kwiyegereza kubera iki yego biroroshe yego kandi Ubushinwa burafise ibyo Amerika yari guha bino bihugu Ubushinwa burabifise buvuga ati okay ibyo Amerika yari kuguha ngibireka ndabiguhe hama twibera inshuti kandi burya abo Abashinwa barafise ico bariko baraviza barafise ico bariko baraharanira Kim Jong Un muri no rugendo yagendewe na Xi Jinping yavuze ati ubucuti dufitaniye navuga n'Ubushinwa si ubucuti bw'uno munsi kandi si ubucuti bwiteze guhera uno munsi kuko n'ubucuti twese twunguka kandi tubibutse ko mu ntangamarara navuze yuko ibice 95% kwijana by'ubucuruzi ibyo byose biva mu Bushinwa ego nuvuga n'ibintu bikomeye cyane gose Ubushinwa nibwo butuma Koreya ya ruguru ibandanye ibaho kandi urumva biva mu Bushinwa bija muri Koreya biroroshe yuko ibandanye ibaho bishoboka narijya wumva yuko yafatiwe ibihano ego cyane gose kubera ko kino gihugu bundi kino gihugu bisa nkaho novuga nimwe navuga bisa nkaho cugaranwe bisa nkaho urubuga cafatiwe ibihano n'ibihugu byinshi bifatiwe ibihano n'ibihugu rutura ibihugu bya buraya leta zunze ubumwe za Amerika na Koreya y'Epfo babo basanzwe umuke akomeye basanzwe bahanganye nuvugiye byatumye iyo Ubushinwa butahaba reka tubivuguke iyo Ubushinwa butahaba ntago byari korohera Kim Jong Un canke abamubanjirije ntago byari kuborohera niyo mpamvu rero Ubushinwa mu bisanzwe bukoresha imikenyuro bufise systeme y'imikenyuro bararaba ikibazo kiravuga ati ujya muntu abuziki kandi wari kukimuha nujya mbega jewe ntaco nomuha ego tugira ubucuti chem profita kijya ujya yahora muronderako cenda kimuha hama wa wundi acabona ko yihoye ubusa mu bisanzwe Ubushinwa niyo systeme bukina ego kandi ni systeme bukina hatari hake no muri Afrika nanyene muri Afrika Ubushinwa buri miyo systeme nyene yo kuraba ibihugu Amerika ibe yarateye akagere ibihugu abafaransa abongereza abadagi ibihugu bya buraya barateye akagere Ubushinwa bucabuza ati reka tubafashe mwibi urabona ibi babibakoreye nabi ibi barabahemukiye babakoreye ibi reka tuze basi Ubushinwa bubuza nk'umukiza buza nk'ubuje gukemura ibibazo kandi nukuvuga ko aho bumaze kugera nibi tumaze imisi tuvuga aho bwageze mu bihugu bumaze kugeramwo urabona ko bari impinduka kuko bo bafise systeme économique kandi iri efficace kandi komeye ituma ibihugu biri mu nzira y'amajambere bigira ico bihungukira yego Patrick twumvise yuko Koreya ya ruguru yagiye irafatirwa ibihano cyane gushika yaho itabifise Ubushinwa byari kwigora cyane mbega ibyo bihano yafatiwe byari ko yari kishaka kurenga ubwo rubibe rwabayeho urugabura Koreya ya ruguru niye canke hariho ibindi bintu bijanye no novuga kugira ibigwanisho bya nucleaire nibaza ko bitigeze bihurizwa ko cyane n'Ubushinwa n'ico gihugu
ego cyane gose no kuvuga ko uno munsi Koreya ya ruguru iri mu bihugu bifise izi puissance nucléaire kandi kuba iri mu bihugu bifise izi puissance nucléaire ntaga ari umugambi wanezereje Ubushinwa kandi nta nubwo ari umugambi wanezereje Amerika. Kubera iki? Kubera ko Ubushinwa ubwabwo ni igihugu kiriko kiriruka cyane mu iterambere kandi kidakeneye ko hari n'ikindi gihugu muri kano karere ko muri novuga muri Aziya novuga akenshi Ubushinwa abasesanguzi barerekana ko Ubushinwa budashaka ko hari ikindi gihugu cogira buno bubasha buhambaye mu bya gisirikare kubera ko byohava byonona ubudandaji Ubushinwa bukora muri kano karere kandi ndetse no muri isi yose kandi bifitanye urumva ububiko biregeranye gose yego cyane gose kubera ko Ubushinwa abahinga berekana ko butifuza ko muri bino bihugu biba bihanura bibe canke vyegereye Ubushinwa bigira buno bubasha bw'amabombe nucléaire kubera ko buryo umuntu umupfakari musangiye akarimbi canke mwegeranye harashobora kuba akantu mupfu ugasanga ivyononekara birononekara. Niyo mpamvu Ubushinwa bwo bufise systeme yuko novuga bukomera mu bya gisirikare muga bino bihugu bikikuje Ubushinwa ugasanga nta bubasha bukomeye mu bya gisirikare bufise. Ni biriko biraba muri Irani abahinga berekana ko Irani kuba Amerika iri kiranka yuko itunga bombe nucléaire n'Ubushinwa bufisemo uruhara n'Ubushinwa n'ubushaka ko Irani yogira bombe nucléaire kubera ko zava bihungabanya ubudandaji Ubushinwa bukora muri kano karere. Nukuvuga ko rero ikibazo hanini novuga ca Koreya ya ruguru nuko ubwa mbere hoho mwizi ntambara cyane cyane intambara y'igihumbi 1950 mwizi ntambara niho haca habonetse novuga abafisemo inyungu muri zino ngamba za Koreya y'Epfo n'iya ruguru kubera ko iki gihe Ubushinwa bwaciye busutena canke bwaje gushigikira Koreya ya ruguru ego Amerika nayiza gushigikira Koreya y'Epfo nukuvuga bica bituma amatentative canke ikintu cyose unovuga Koreya ya ruguru igeregeje gukora bifatwa nk'ikosa rikomeye kuri Amerika. Uno musire Amerika no twarabanye yuko igaba novuga ifise ububasha bunini mu bijanye n'ubutunzi bw'isi mu bijanye n'ububasha bwa gisirikare bw'isi nubucu usanga rero ibikorwa byinshi bikorwa nka byose Koreya ruguru geragaza gukora Amerika ibifata nk'ikosa nico cyakiye gituma rero kenshi Koreya ruguru yagifatirwa ibihano ibuzwa ibi nibi gushikaho iki gihugu gisa nkuko cyari bivomogira ni igihugu kiri nyuma y'isi kitapartena ku isi kandi kino gihugu novuga ibindi navyo nk'ama speciality y'iki gihugu nuko ari igihugu naco nyene cyagerageje kwikupa kuri monde ni igihugu cyagerageje kwigira ukwaco cyane cyane biciye muri systeme muri politique y'uyu mu president atwara kino gihugu no munsi uyu Kim Jong Un yaragerageje kuzana novuga politique ituma novuga kino gihugu kibukwaco kitaba kandi igihugu cyo gupfa kwisuragizamwo igihugu kitagendera kugakuku k'ibindi bihugu igihugu kimeze ukwaco rero ibire vyagiye novuga bidashimwa n'ibindi bihugu bidashimwa n'amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye kuko babona umenga kino gihugu yakibujije kugurukira novuga yabujije ibindi bihugu yabujije abava muri bino bihugu kugurukira ibindi bihugu ibi navyo bikaba bitemewe mu mategeko mpuzamakungu. Tubibutse yuko ari kuri Parole Cash Media tubasaba mande mugira sabone mudushigikire mu comment antuka ibiganiro byacu birabaryohera mu bandanye kandi mu partage abishikire n'abandi. Yari Christa Bera Munezero nari kumwe na mugenzi wanje Patrick Rosage Atangimana. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parole d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese
ayo mahirwe rero ntagucike wewe wumvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wururutse amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi.